Amahoro mwese ni Divan dushime kuri Argos TV mu kiganiro c'inkino. Uno munsi rero twashimye kugaruka ku nkino zabaye mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru Primus Ligue, ari naryo higanwa rikurikiranwa n'abantu batari bake kumbure, ariko no mu n'andi mahiganwa yarabaye, ariko cyane cyane twagarutse ku mahiganwa ku nkino zabaye muri ndwi iheze, aho mu ihiganwa Primus Ligue habaye urukino rukomeye cyane, ariko nibaza ko abantu benshi bari biteze cyane, ariko gwerekana umugwi ushobora gutwara igikombe kumbure muri uno mwaka. Ariko mbega rwagenze gute? Aho ni Musongati yanganije na Messager Ngozi igitsindo kimwe ku kindi, aho bari mu ntara ya Gitega. N'urukino rwari rukomeye cyane kuko gitabwe n'abantu batari bake na gato, kuko ikibuga cuzuye hakiri kare cyane, ngira ngo abari bahari barabibonye. Rwari urukino rubereye ijisho, ruryoshe cyane, ariko kandi umugwi nta numwe bigeze uronka amanota 3, ariko wari kuronka ayo manota wari gutuma uduza amahirwe menshi cyane, kuko uno munsi Messager Ngozi ifite amanota 58, aho Musongati nayo ifise amanota 50, ariko hakaba ari urukino rumwe itarashobora gukina. Bisigura yuko Musongati iyo ushobora gutsinda urwo rukino yari guca ija imbere amanota makeyi, bivanye nuko urwo rukino rw'ikirarane ufise wari kuba warutsinze canke ikarunganya. None izindi nkino zagenze gute? Aho naho umugwi wa Vitalo usanzwe uri nko wahoze ari Kizigenza Saido ntibazonkiza watsinzwe ibitsindo 2 na Atletico Academy. Ariko kandi twokwibaza mbega ni kubera iki urwo rukino Atletico byagenze gute ushobora gutsinda? Nuko Atletico iri mu kibanza ca 12 uno munsi, ariko mu misi heze yari hafi mu bibanza bitatu vya nyuma. Bisigura yuko kuba uno munsi iri mu kibanza ca 12 byavuye ku nkino kuno rukino yashoboye gutsinda Vitalo, kandi biraboneka yuko kumbure bashizemo ingufu zidasanzwe, ari nayo mpamvu kumbure aya manota ibitsindo birashoboye kubironka, barashobora kuduga. Uno munsi bakaba bafite amanota 31, n'urukino uzobahuza na Musongati, urukino rushobora kuzoba rukomeye cyane mu misi iza. Urundi rukino rwabaye no rwa Aigle Noir na Bumamuru FC yo mu ntara ya Cibitoke, aho Aigle Noir yashoboye gutsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Bumamuru. Urundi rukino nago rwakurikiye n'urukino rwa Interstar hamwe na Flambeau du Centre, aho twavuga cyane kuri Flambeau du Centre yatanguye iri mu kibanza ca mbere, ariko no munsi kaba yamaze kumanuka ku kibanza ca 5. Bino bintu nibisanzwe, ariko bishobora kuba biva cyane ku kwihindagurika ry'abamenyereza ryagiye riraba, ari naho umumenyereza mukuru umumenyereza mukuru yahora amenyereza Flambeau du Centre yashoboye kwimuka aragenda mu kindi gihugu, akaba ari karamenyereza mu gihugu ca Tanzania. Urundi rukino rwabaye n'urukino rwa Buja City canke Bujumbura City hamwe na Kayanza United, aho Kayanza United yatsinzwe ibitsindo 2-1 cayo. Urundi rukino nago rwabaye muri Noyinga ni urukino rwahurije Rukinzo na Lelière. Rukinzo mwibuke neza ko ari umugwi waserukiye Burundi mu zankino za Confederation Cup canke inkino z'ama equipe yatwaye ibikombe mu bihugu vyayo, ari naho yatsinze ibitsindo 2 ku busa bwa Lelière. Bega urundi rukino vyagenze gute? Urukino rwakurikiye nago rwabaye mu nkino zisanzwe ziba mu mpera z'iyinga, n'urukino rwahuje Olympic Star na Burundi Sport Dynamique, ariho Burundi Sport Dynamique yashoboye gutsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Olympic Star. Ariko kandi mwibuke neza Burundi Sport Dynamique n'umugwi ushobora kuba ari umugwi wonyene, kandi niwo mugwi wonyene waduze mu ihiganwa y'igicaro ca mbere mu mwaka urangiye, ushobora kuba ufise amanota menshi gusumba ko uri mu kibanza ca 6 n'amanota 39. Urukino rwa nyuma rushobora kuba rwarabaye muri no higanwa mu mpera z'iyinga, n'urukino rwahuje Ryyarabandanije Sport for Africa gwahuje Ryyarabandanije Sport for Africa na Ngozi City. Ngozi City irirahira n'igitsindo kimwe ku busa bwa Sport for Africa. Ibintu byatangaje batari baki, ariko kandi biraboneka ko Ngozi City yahavuye iva mu kibanza ca nyuma, aho no munsi igeze mu kibanza ca 15 n'amanota 21. Mbega urutonde rw'ihiganwa gwifashe gute muri make? Ku rutonde rw'ihiganwa Primus Ligue uno munsi Messager FC Ngozi ikaba iri iya mbere n'amanota 58, ukumva yuko ifise
amanota make cyane isumbya Musongati FC ifise 50 ariko ikaba ifise urukino rumwe isigaje rw'ikirarane ariko uzokina na Atletico Academy. Ariko kandi iyi migwi yonyene niyo mwihiganwa isigaye yiruka inyuma y'igikombe, kuko iyindi migwi yose iri inyuma ifise amanota ari musi cyane gusumba cyane gose ku buryo bw'uko amanota Messager Ngozi ifise idashobora kuronka indi ekipe canke undi mugwi ishobora kuyikura kwisonga bishitse kagumya itsinda. Umugwi ukurikira n'uwanye Aigle Noir ufise amanota 41 akaba hasigaye inkino zine gusa. Bisigura yuko mu nkino zine bishoboka ko Aigle Noir ironka amata 12 ariko idashobora gushikira Messager Ngozi. Bisigura ko Messager Ngozi hamwe yoshobora gukina ushobora kuguma itsinda, hanyuma Musongati nayo kumbure ikabandanya itsinda, biguma ari kwa kundi nyene izoguma isumbye inota rimwe umugwi wa Musongati FC. Umugwi ukurikira ni Vitaro FC ufise amata 40, ukurikira nawe ni Flambeau du Centre y'amata 40 bikabanganya amanota 40. Hanyuma agakurikira Burundi Sport Dynamique, umugwi waduze mu no mwaka urangiye mu Ihiganwa Primus Ligue, ariko ukaba ari umugwi gusa wonyene waduze muri uno mwaka ufise amata menshi cyane kandi iri mu ma equipe canke imigwi itandatu ya mbere, ukaba ufise amata 39. Buja City irakurikira n'amata 36, mu Mamuro 38, Interstar 38, Brukinzo ikaba ifise nayo 38. Bisigura ko ari imigwi itatu inganya amanota 38. Umugwi w'11 ukaba ari Kayanza United ufise amanota 32, hanyuma ukurikira akaba ari Atletico Academy iri mu kibanza ca 12 ukaba ufise amanota 31, ariko akaba ari urukino izokina na Musongati rw'ikirarane. Ukurikira ni Olympic Star uri mu kibanza na 13 n'amanota 30, hanyuma agakurikira LLB Sport for Africa ufise amanota 29. Ngozi City vyavuye mu kibanza ca nyuma no musi ikaba ifise amanota 21, ikaba yarirahiye umugwi wa Ryyarabandanije Sport for Africa. Ngozi City umarumaze igihe kirekire cyane uri mu bibazo byo mumenyereza, ariko kandi warumaze igihe kirekire uri mu kibanza ca nyuma, bikaba biboneka yuko mu minsi mikeyi ushobora kumbure kwivumbura ukava muri kino kibanza ca 15. Hanyuma umugwi wa Ryyarabandanije ukaba ari mu kibanza ca nyuma n'amanota 20. Mugabo rero turabatumirira muri weekend canke muri rino yinga rikurikira kuzokurikira inkino zikomeye cyane, harimo urukino rwa Vitaro na Messager Ngozi. Bisigura yuko Vitaro na Messager Ngozi ari urukino ruzobera kuri kibuga Intwari, kuko urukino rwa mbere rwabereye mu ntara ya Ngozi kuri stade Urukundo. Rero turabatumiye kugira ngo muze mukurikirana inkino nkuko mu kiganiro cyacu ca mbere twabatumiye kugira ngo mubandanye mukurikirana ibijanye n'inkino. Kumbure turabahamagariye rero kuzokurikirana n'inkino zizokurikira, turabe umugwi uzotwara igikombe, turabe umugwi uzotwara uzoshobora guserukira Burundi kumbure mu gikombe c'umukuru w'igihugu kizoba mu matariki ya 4 itariki 4 na 15 z'ukwezi kwa 4. Murakoze mwari kumwe na Divin Dushime. Ibikurikira murashobora kubitubaza kumbure muri commentaire, murashobora kuvuga umugwi mushigikiye kumbure mubona muhamahirwe gusumbya, akabasigaye inkino ziri musi ya 5. Bisigura yuko ihiganwa risa niriko rirarangira kandi ibintu byinshi bikunda guhindukira muri kino gihe. Mwakoze mwari kuri Ariko TV, mwari kumwe na Divin Dushime. Mubandanye mudukurikira, mubandanye musangiza abandi kino kiganiro, naho butaha.